Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mwebwe mwese mwahisemo gukurikira iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi kuwa kane genekerezo rya 20 Gitugutu umwaka wa 2022 amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Mu ntangoza y'amakuru turababwira ubusuma bw'inka bw'imonogoje muri komine Matongo iri mu ntara ya Kayanza mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe gusa abanyagihugu baho bavuga ko bamaze kwibwa inka zigera kuri 200. Muri ano makuru kandi turabashikana mu ntara ya Gitega aho abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Nyarusange riri muri komine Mutaho biyamiriza amafaranga y'umurengera batangishwa n'umuyobozi w'iryo shure yitirirwa ayo guhemba abakutsa kivi kandi kuri iryo shure atabakutsa kivi bahari. Nkuko bisanzwe rero ku misi yose ya kane gice ca kabiri cano makuru kigizwe n'ikiganiro ako hambere uno musi tukaza kurabira hamwe uko umugigwa wo kwarika canke kwaramira umuvyeyi inyuma yo kwibaruka wakogwa. Muraguma hafi hari n'ayandi twabateguriye mu kanya sase idonido. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duhereye amakuru mu gisata c'umutekano nkuko nari ntegereje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru abantu bataramenyekana baraye bivye inka imwe bagenda banayibaze muri komine Matongo iri mu ntara ya Kayanza. Bamwe mu banyagihugu b'Imatongo bavuga ko bamaze kwibwa inka zishika kuri 200 mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Emile Nibasumba adushikane mu ntara ya Kayanza. Ndakomeye cyane n'umunsi baseka ibindi. Abivye inka mwijoro rishira uwa kane muri komine Matongo bagiye bayibaze. Uwo munyagihugu avuga ko ahitwa mu Rutenderi ku mutumba Ngoro vyabereye bazindutse bahasanga amayezi urushato n'amahembe. Bayitora hira sanzwe iba hanyuma bajana ahantu ku metero nk'amajana hanga hanze mu Rutenderi batari baga. Nasubira mu bahasanga amayezi hasanga igishato n'impenga n'amahembe. Abanyagihugu b'Imatongo bavuga ko inka zingana 200 zimaze kwibwa muri iyo komine muri ubwo buryo mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Abo banyagihugu bakikeka imbonera kure zirara zirakizura. Bisaba rero yuko abajije umutekano nyezina aribo bocungera umutekano kuko bafite umutekano bagenga kandi bafite mutima. Ategeko nzego zizaduka bisamishiye mu mbavu kuko amazina ntahera yuko atari nabo baziga. Musitanteri wa komine Matongo Nsabiyumva Alice aremeza ubwo busuma bwaraye bubaye. Naho atagiti giratanga Nsabiyumva Alice abona ko ibivugwa n'abanyagihugu ko hamaze kwibwa inka zingana 200 mu kiringo c'ukwezi kumwe ari ugushikuza. Musitanteri Nsabiyumva Alice avuga ko akiri koragira yandi matohoza ajanye n'ubwo busuma bw'inka. Emile Nibasumba ibivugwa mu gisata c'agati y'akazi na muntu naho ishira hamwe ase genocide Cirimoso riranegura ingingo y'abategetsi yo kubankira kuja kwibubu kunamira abanyeshure bo kuri lise Kibimba mu ntara ya Gitega bishwe mu mwaka w'1993 inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Terence Mushano avuga ko iyo ngingo ije kongereza agahinda abavyeyi n'imiryango yaburiye abana babo kuri iryo shure. Twebwe rero kwigenekerezo rya 21 Nyakanga amashirahamwe atatu shiramwe ase genocide Cirimoso n'ishirahamwe ry'abavyeyi babuhekuriwe mu Kibimba hamwe n'ishirahamwe ry'abacitse ku icumu mu Kibimba barandikiye ikete umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu bamwandikira amashyirahamwe amusaba yuko bamumenyesheje yuko yobareka bakagenda kunamira abanyeshuri bagandaguriwe hajya n'abarimu bashika 150. Ico gihe mu nyuma umushikiranganje yarahaye umubonano intumwa duserukira ayo mashirahamwe ngo ababarire ibyo abona bikwiye kuri we
yavuze yuko byiza ko 21 ari umunsi mukuru w'igihugu w'ikibuka umukuru w'igihugu, ati rero mwogenda kunamira hamwe n'abandi aho i Bujumbura nta kuduga ruguru mu Kibimba. Twaramubariye tuti burya Perezida Ndadaye birababaje ko yishwe n'abakozi ba leta kandi agaca ahitana n'abandi ubwoko bw'abatutsi benshi batari banamuzi, atana politiki bari kubagwaniramo, harimo n'abo banyeshuri biga mu Kibimba bari barezwe na leta bagaca bicwa n'abakozi ba leta, bagaca nabo abo bantu ko bishwe n'abakozi ba leta bo kwibukirwa hajya nyene uko haheze imyaka 28 bagenda kubibuka. Ubu rero ushikangaje w'intwaro hagati mu gihugu yatubariye yuko bidakunda ngo nitugende kwa Ndadaye abariho dushira kwishurwa. Twasanze ivyo bintu atari gutera iteka abo bana, ahubwo ari ukudushira mu mageragezwa. Nivyo vyiyumviro twebwe ishiramwe ase genocide tubona. Ico dusaba rero nuko bosubiza agatima mpembero. Twaranasavye yuko batwange 21 boza 22 bakadushigikira ko mbumva turi kumwe. Mugabo ivyoye ntibavyemeye. Nuko rero ejo ntituzoduga kwibubu n'umwunamo nugucumita inkota mu mutima abavyeyi n'abarundi b'umutima bari bazigaye nuko bajya abana nabo bazoba abantu bazokorera Uburundi n'isi yose. Mu ntara ya Kirundo naho imiryango itari mike muri komine Vumbi iri mu kangaratete nyuma y'imvura ivanze n'urubura yaguye kuri uyu wa gatatu. Iyo mvura yahitanye amazu n'imirima. Abanyagihugu bo muri iyo komine basaba kugarukirwako. Josiane Muzaneza. Ku mutumba Vumbi iyo mvura ivanze n'urubura irimo n'igihuhusi cinshi yarononye bitari bike. Aha twavuga nk'ikibuga c'umupira w'amaguru ca komine aho ubwugamo bwagurutse, amazi ataramenyekana igitigiri nayo nyene yaragurutse, eka n'imirima irimwo ibitegwa yarononekaye cane. Ahandi iyo mvura yononye bitari bike ni ku mutumba Burarana, aho iyo mvura y'igihuhusi yatembagaje igiti kiriko insinga z'umuyaga nkuba kiraheza kigwa ku rusengero rwa Pentecote rwaho. Kuri uyo mutumba naho nyene imirima itari mike yarononekaye, co kimwe no ku mutumba Gitare aho nonekaye amazu be n'imirima bitaramenyekana igitigiri. Muri kino gihe abajejwe intwaro muri komine Vumbi bariko basaba abagira neza harimo n'abakorera mu ntara ya Kirundo kugarukira ku banyagihugu bahuye n'ivyo vyago. Aha mwomenya ko bubaye ubugira kabiri imvura iri mu rubura ruvanze umuyaga w'igihuhusi itikiza ibintu bitari bike mu kiringo kidashika umwaka muri iyo komine. Josiane Muzaneza. Tuve mu ntara ya Kirundo dusimbire mu ntara ya Bujumbura. Havugwa ubukene bw'ibibanza bidakwiye byo kwakiriramwo abagwayi ku mavuriro atandukanye yo muri iyo ntara. Abanyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko muri kino gihe usanga abagabo, abagore n'abana bose hamwe bakirirwa mu kibanza kimwe, iyo bishitse hagakenerwa ko bavugwa barara. Iyi nkuru twateguriwe na Elvis Niyomwungere. Amavuriro mato mato menshi yagiye arubakwa gasakisaki kuva ku ntwaro y'Inyakwigendera Petero Nkurunziza na kwije ivyangombwa nkuko amasoko ya LP ya mu ntara ya Bujumbura abimenyesha. Menshi muri ayo mavuriro ngo ntiyubahiriza ikirere categerezwa kuba hagati y'ivuriro n'irindi, vyongeye gusanga agizwe n'inyubakwa imwe canke zibiri gusa. Ku bw'isoko ryacu ivyo bituma baburaho baryamika abagwayi, aho usanga abana, abakenyezi n'abagabo bose bashizwe mu kibanza kimwe. Iruhande rero kwegerana usanga nk'ivuriro rigizwe n'inzu imwe zabaye nyinshi, inzu zibiri urumva ziba zihagije kugira ngo bashobore kurangura imirimo yose. Usanga bafise aho bakirira abantu bavura bataha, mugabo batagira aho baryamika abantu, ugasanga abagore baryamana n'abagabo, abagabo baryamana n'abana. Isoko ryacu riratanga utororero twamwe muri ayo mavuriro afise izo ngorane zo kuburaho bakirira abagwayi baremvye. Karorero hariho nk'ivuriro rya Mena, Masama, Rutovu, izo zose ziri muri Kabezi. Kandi kari mw'isare kitwa Muyange, ayo yose kubera tugira amazi akwiye umva bagerageza nyene kwiyaranja ahantu bakasina babaryamika hamwe kubera usanga bafise inzu imwe.
abo banyagihugu basaba leta gukora uko ishoboye ikubaka izindi nyubako kugira ayo mavuriro abashe gukora neza. Urakoze Elvis niyo mwungere. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanye. Amakuru mwateguriwe ni radio RPA arabandanya. Dutandukira ibivugwa mu ntwaro naho n'akamaramaza kubona mu Burundi hakiri abategetsi badakomwakomwa mu gihe abanyagihugu barongowe n'abo bategetsi badasiba gusemerera. Bivugwa na Nkurunziza Ernest, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike FOSC. Ivyo abivuze inyuma yaho buramatari w'intara ya Kirundo yagiririjwe n'abanyagihugu arongoye kunyuruza ifumbire y'ihinguro FOMI ingana n'itoni 3, nukuvuga ibiro 3,000. Hakugira uwo mutegetsi akurikiranwe hakaba hariko hahigwa buhongo abashize ahabona ubwo bunyonyezi. Tumukurikire. Mu gihe leta ya Evariste Ndayishimiye imaze igihe yiyemeje kurandurana n'imizi ubusuma n'ubunyonyezi buriko bukorwa n'abategetsi, twibutse ko hariho musitanteri bamaze kubogozwa. Turababazwa nuko hariho abategetsi badakomwakomwa kandi abanyagihugu badasiba gusemerera. Heraba mu gihe umukuru w'igihugu yagirije indangumurango buramatari w'intara ya Rumonge kunyuruza igitoro n'isukare, umuhanuzi wiwe niwe yakuwe mu kazi, buramatari ntiyakomwakoma. Mu Kirundo buramatari n'abahanuzi biwe baragirijwe inshuro nyinshi kunyuruza igitoro ariko ntibakomwakoma. Buramatari aragirizwa kunyuruza amatoni y'ifumbire ya FOMI mu gihe abarimyi barira ntibahozwe batanze amafaranga yabo y'ingwate, ariko uwo buramatari nakomwakomwa, ahubwo ariko yiruka kubibwe. Birababaje cyane kubona uwo buramatari ariko yiruka inyuma y'abamushengeje. Mukuru w'igihugu amutwara ntamufatira ibihano. Karashize ingani igihugu c'u Burundi kimere nk'ishamba aho akaruta kandi kakamira. Abategetsi biba igihugu n'abanyagihugu batesha urubwa leta bakadindiza ubutunzi bw'igihugu ku nyungu zabo bwite. Bakwiye rero kubogozwa, bagafatwa, bakabazwa ivyo bononye, hanyuma bagahanwa atankunzi, atakuraba igihagararo c'uwo n'uriya. N'ayahandi bitabaye uko igihugu kirasha ubukika kitokombere. Mu gisata c'indero naho nari nabiciye ku masonga mu ntango zano makuru. Abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Nyarusange komine Mutaho iri mu ntara ya Gitega bariyamiriza itangishwa ry'amafaranga y'umurengera rikorwa n'umuyobozi w'iryo shure yitirirwa ayo guhemba abakutsa kivi. Abo bavyeyi bavuga ko bayatozwa kandi kuri iryo shure atanumukutsa kivi ahari, kandi bagatozwa ayatandukanye n'ayahandi batozwa. Iyi nkuru twateguriwe na Onesime Dushimagize. Ishure shingiro ry'Inyarusange muri komine Mutaho intara ya Gitega ni rimwe mu mashuri adakwije abigisha. N'ahandi hose abarongo iryo shure baciye bikora kubigisha bakutsa kivi. Abo nabo baraheza bagahembwa n'amashure biciye mu gutoza amafaranga ku bavyeyi baharereye. Ariko nk'uko isoko ryashuri bitumenyesha, umuyobozi w'iryo shure Bigirimana Eri ngo yarigize akaryo ko kwironkera amafaranga. Mu gihe ayandi mashuri atoza amafaranga 1,200 ku munyeshuri kandi ku gice, umuyobozi Bigirimana Eri ngo baka 4,000 ivyabo bavyeyi bavuga ko ari ubusuma. Twagira twiyamirize ingendo y'umuyobozi aho ariko adutoza amafaranga arenze ku mwana wese ahiga mu mwaka w'indwi, aho n'umwana wese atangishwa amafaranga 4,000 ku gice, kandi abandi bo ku yandi mashuri bariko bariha amafaranga 1,200. Abo bavyeyi bavuga ko batumva ingene umuyobozi Bigirimana Eri atoza amafaranga atandukanye n'ayabandi. Iyo imutaho mu guhemba abakutsa kivi bafata amashuri yose agakombina amafaranga bakayashira kuri konte buguruji, hageze kubahemba baca babapfa, ariko rero baca bayakombera nta shuri n'imwe rihemba mu vakateri ukwaryo.
abavyeyi barereye kw'ishure shingiro ry'Inyarusange bavuga ko badatahura ico umuyobozi Bigirimana Eri akoresha amafaranga 2,800 arenge ku 1,200 ashirwa kuri konti ihemba abigisha b'abakuta kivi, bagasaba umuyobozi w'indero mu ntara ya Gitega guhagarika iyo nyifato bavuga ko ari ubusuma. Mu ruganda rwa Europe twarode Bigirimana Eri umuyobozi w'ishure shingiro ry'Inyarusange ariko aducira ku murongo wa telefone tukimara kumwidondora. Onezime dushimagize tukiraho nyene mu gisata c'indero tuve ku mugwa mukuru wa politike dusimbire ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Ubukene bw'amazi meza n'ibindi bikoresho vya nkenerwa ni bimwe mu bibazo bihanze ikigo ca kaminuza y'u Burundi cikiriri mu gisagara ca Bujumbura. Abanyeshure biga bakongera bakaba muri ico kigo bavuga ko bitaborohera kwigira muri ivyo bibanza muri kino gihe, bakaba batagira bacira nayo bamira. Iyi nkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Mu bibazo vyinshi vyugarije abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi ikigo cikiriri harimo ikena ry'amazi nkuko bavyiganiye RPA. Ubwo bukene buraheza bugatuma harangwa isuku rike na cane cane mu tuzu twa sugumwe na rya basanzwe bakoresha kw'ikizungu dukenera amazi menshi. Uyu numwe mu banyeshuri bahiga yigana amagogo bagowe kubera ikena ry'amazi ryimonogoje. Kambizikiri ukuntu imeze sinavuga ngo imeze neza rwose birengeje umuntu hasi uko uretse ko ubu ikibazo gihari kanini ari amazi, donke amazi arabura cyane, amaze kubura cyane kandi abana usanga bakoresha toilette asiyeje. Rero uretse ibyo sinavuga ngo imeze neza rwose. Iruhande y'ubwo bukene bw'amazi abo banyeshuri bavuga ko bakenye n'ibindi bikoresho mu vyumba vyabo, aba bavuga cane cane nk'ibitanda vyo kuryamako. Amashambure arahari mugana yahari rwose ntatomwoneza kuko isi yose arimwo amazi, retse kuza ko umuntu nyene ashobora nyene guhaba nyene cyangwa ngo byose ngo ndabironka oya nyuma k'ibintu ntivyuzuye neza. Gusa ikibazo gihari cyane n'icy'amazi, ibindi navyo nyene usanga hari ukuntu nyene bisaba kubera nyene kuko ntibariko barabikoresha, usanga ari mwebwe nyene no kumuriyingunganya nko kubyikorera kubera nk'amashambure usanga harimwo intebe atayiriyo, imeza atayiriyo, n'ibitanda atayiriyo, ko niko ibintu bimeze. Amakuru ava mu kigo ca kaminuza y'u Burundi ikiriri abandanya amenyesha ko ibihanza abahiga bitagira uko bingana, ariko kubera atabo bari bubiture bahitamo kubibamwo uko nyene. N'uruganda rwa RPA ntibashobora kuronka Audace Manirabona arongoye kaminuza y'u Burundi kugira gice ashikirije kuri ivyo. Eric Niyonzima tugukengurukire. Aho nyene mu gisagara ca Bujumbura amezi arenga 4 ararumanye inyuma yaho hatangurijwe isekeza ryo guhomahoma ibinogo biri mu mabarabara hose mu gihugu. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bavuga ko atakarusho kibonekeza. Amenshi muri ayo mabarabara yari ku rutonde yayatangurirwa ko n'ubu ntarakogwa. Elos Diveremesha mwidonido. Amabarabara y'igihugu agera kuri 5 yari mu yaratekanijwe gukorwamwo ibikorwa byo guhoma ibinogo. Ni barabara ry'igihugu nimero ya mbere, ibarabara ry'igihugu rya gatatu igice Bujumbura kugeza ku Mugere, ibarabara ry'igihugu nimero 7 ku gice kiva ku nzu ndangamico Palais des Arts rigana mu Kamesa, ibarabara ry'igihugu nimero 4 rigana mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi, hamwe n'ibarabara nimero 9 ivi Bujumbura rigana igikoma. Muri ayo yose ibarabara nimero 7 rica ku Musaga niryo ryonyene abanyagihugu bavuga ko risa n'iryakozwe naho ngo naryo nyene ritaheze. Uyu munyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura avuga ko ayandi asigaye acibonekezamwo n'ubu ibinogo ngo kandi bitera vyimburuka. Yakozwe rya RNCC ryo ku Musaga irya perezida y'uguruye no muri centre ville gatoyi mwaho nyene yasubiye kubomagurika. Hakozwe rya nyene nka kuri zero moto asubiye kuza ibinogo, uko rero babireka hagati umwanya niko bisubira kuba binini. Ego mukinanira hoho bashikanye hajya nyene kuri station zo ku Musaga kuri zone Musaga nkaha kuri hotera ko hoho harononekaye cyane, ariko amabarabara yamaze umwanya rumara. Ku rundi ruhande abanyagihugu bavuga ko umugambi waterekanya gukuraho ibinogo mu mabarabara atawuzi iyo wakamanganiye. Uyu munyagihugu amenyesha ko nk'ibarabara rica imbere y'ahari ibiro vyahoze vyitwa PAF rigeramiwe n'ibinogo, ariko ngo baherutse hazanwa ibikoresho ntihagira igikorwa na kimwe kihakogwa. Umugambi wuko atakinogo gisigara mu mabarabara warawutse iyo wahereye. Nk'akarorero iri barabara rya PAF uva kuri PAF uja kuri ambasade y'Abanyamerika, ibarabara ricamwo imiduga myinshi, rimwe hari n'iryo bahora kugara iryo barabara rica ku mukunguro w'umugambi usanga imiduga myinshi ryitije. Ubwo rero ni barabara rifise ibinogo byinshi cyane. Bari batanguye kurikora bo muri ARB barazana amamashine, barazana amakariyeri, intuzi yo byahereye. Nk'uko bibandanye bishikirizwa n'abanyagisagara, namwe mu barabara vyitwa ko yasubiwemwo mu minsi iheze ngo yasubiriye kandi kwimburuka atamaze kabiri.
mwomenya ko hatanguzwa isekeza ryo guhoma ibinogo birangwa mu mabarabara amwamwe hari kuwa 12 mu kakaro uheze. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutunganya amabarabara Regis Mpawe nayo yamenyesheje ko amafaranga angana n'imiliyaridi 2 n'imiliyoni 400 z'amarundi arico kiguzi iryo sekeza rizotwara. Tugukengurukire nawe Eloge Divin Remesha. Inyuma y'akaruhuko gato duhereza amakuru ku kiganiro ako hambere. Mu kiganiro ako hambere musanzwe mukurikira ku misi yose ya kane, uyu munsi turabira hamwe umugigwa wo kwarika canke kwaramira umuvyeyi inyuma yo kwibaruka. Turaza kubona uko vyakogwa, akamaro vyari bifise hamwe n'inkurikizi vyagira ku buzima bw'umuvyeyi ataronse ayo mahigwe ndetse no ku kibondo yibarutse. Ikiganiro ko hambere mugishikirizwa na Emmanuel Niyungeko. Ako hambere ikiganiro ca kahise, amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA y'imisi yose ya kane. Ndabaramukije inshuti namwe bakunze ibiganiro bica kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, na cane cane ikiganiro ako hambere. Kuri uyu wa kane igenekezo rya 20 Gitugutu umwaka wa 2022 tuza kuganira ku bijanye no kwarika canke kwaramira umuvyeyi inyuma yo kwibaruka. Yakogwa gute, byari bifise akamaro akahe, mbega umuvyeyi ataramiwe wewe byamugirira ingaruka izahe? Ibi nivyo bibazo tuza gucirya nino muri kino kiganiro cacu dufashijwe n'abatumire babiri, abakurambere Fiacre Niyokindi hamwe na Bugenia Gakobwa. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Mukanya turaduga kwijambo. Uri radio sha, uri radio. Ndasubiye kubaramutsa. Umushakashatsi w'umurundi Gade Ndayiragije mu gitabo yasohoye mu mwaka wa 2011 aheraheza ivyigwa vyiwe vya master kuri kaminuza y'Oslo mu gihugu ca Norvege, arerekana ingene ishusho y'umukenyezi w'umurundi kazi waho hambere yari imeze. Mu kigabane ca kabiri c'ico gitabo aravuga ingene umukenyezi yari afise uruhara rukomeye mu muryango. Iyo yibarutse rero yabateye iteka urugo ndetse n'umuryango yabiriwemwo muri rusangi. Aho ni naho nk'uko uwo mushakashatsi abandanya vyerekana yaheza akaronka utuganuke dutandukanye bivanye n'ikibondo yibarutse, kuko uwibarutse umuhungu ataheza ngo aronke utuganuke dusa n'utwo wavyaye umukobwa. Umwana rero akaba yarahabwa agaciro kadasanzwe mu muryango yavutsemwo. Mbega none muri ico kiringo c'inyuma yo kwibaruka umuvyeyi yaramigwa gute? Umukurambere Fiacre Niyokindi aratanga insiguro akanavuga uko vyagenda. Ico bisigura kwari ukwaramira umuvyeyi nyene yavyaye, kuvuga ngo ni kera gusa, n'ubu barabikora. Iyo umuvyeyi amaze kwibaruka umwana, iyo bahejeje kugabira nyene umwana yavutse, kiba gisigaye haca haza abamwaramira. Umwaramira rero vyavana n'abafise yaramirwa na muramukazi we canke akaramigwa na mwene wabo amufise. Vyava ku bantu arose hafi, ababa hafi nibo bamwaramira, abo atabahari na mugenzi we ico gikorwa aragikora. Umuvyeyi iyo yavyaye bose baramukunda, naho vyoba ari ibintu mwapfa urabirenga uramwaramira, kuko nta kintu na kimwe yasubira gukora ico gihe. Ibintu byose baca bamutegurira ahantu aruhukira nyene, no ku rusenge ntiyakora ivyo bintu. Barabibuza ko bavuga ngo ariko arerekana umwana ngo azohava b'umusuma. Imigigwa baziririza ibintu byose ibyakogwa n'umuntu amwaramiye, kumenyesebera impuzu, ku kintu cyose umuntu ashobora gukora, ari gikomba muheza isani impuzu byose tigurira kw'ibiryo, nta na kimwe yakorako. Ndibuka ko naje nkera uwo mwana ndabibona nk'abana b'abahungu ntibakora ku gikoresho cy'umuvyeyi ari mu kiriri. Ibyo byose byakogwa n'umwaramiye. Amaze gutangura kuba yaramye n'umugabo ntibasubira kuryamana, basubira kuryamana ari uko asohotse.
icyo gihe rero yaca arondera imfungurwa ubutsima cyane cyane indya zoroshe bagateka igitoki kirimo imboga ababifise eka umuvyeyi yagirwa n'utuntu tworoshe azararya kugira ngo aronke icyo yose umwana n'ivyanywa ibinyobwa n'ivyaba byinshi kuko bamwe baba bafise inka banywa amata hanyuma kaca ngakarama kwarika canke kwaramira umuvyeyi kwari kugira ashobore kuruhuka neza. Aha umutamakazi Bujeniya Gakobwa avuga ko iminsi umuvyeyi yamara mu kiriri yashobora kuvana n'uburyo canke umwanya wa bene kumwaramira. Bari kuwavyaye niwe bavuga bati nibari ku muvyeyi azasohoke avyibusha ameze neza. Ukwari ku muvyeyi no kwarama nyene uyo yamwarika yaba ari uwaramye kuko umuvyeyi yavyaye ntaco yasubira gukora, ntiyakora mu ziko, ntiyateka, ntiyisasira haryama, n'ukoga ntiyiyoza, baramwoza gushika asohoke. Hama rero niko bavuga bati baritse umuvyeyi n'umuntu wamubaza uti mbega nakari he hatari kwaramira umuvyeyi, nuko nico bavuga. Byava ku buryo umuntu afise utagira abamwarika yaramara n'iminsi 3 canke 4 yavyaye bakamusohora. Mugo baraharura iminsi baravuga ngo uwavyaye umwigeme yarikwa iminsi 5, uwavyaye umuhungu yarikwa iminsi 6. Ibyo ngo byari byo baharura rero, byari byo vya kera baziririza mu miziro yabo ya kera. Ariko ubuho ntavyo nzi ntavyo mbona. Bafise abiwe iminsi yo gusohoka igeze baramusohora bakamwimvanda bakavusohora umuvyeyi. Hanyuma mugabo abamufasha bafise baguma bamufasha. None atararonka udutegeko ataco yababasha gukora. Byarashikanye na hari benshi bataba bararonka utugara two kwikorera utwo bikorera. Hama yafise umufasha akaguma amufasha. Naho atamugira uwo bubakanye yaraheza akavyikorera. Umuvyeyi bamusohoye bavuga bati bamusohorera ku minsi yategetswe. Inyuma yo kwaramigwa hakurikira umugirwa wo gusohora umuvyeyi. Serugo hamwe n'umufasha wiwe baraheza bagahamagara ababanyi cane cane aba hafi kugira babamenyeshe ku mugaragaro ko umuryango wungutse ikibondo. Inararibonye Fiacre niyo kindi ashikiriza ko ico gihe waba ari umunezero udasanzwe mu muryango hamwe no mu kibano, urukanywa rukanyobwa impundu zigasafira. Akamaro byari bifise umuvyeyi yaramiwe kwari kugira aruhuke nyine mugongo. Urabona amezi 9 yatwaye inda ubyara uba wararushe ukeneye kuruhuka. Byari kugira ngo abantu bamwiteho nyine. Inkwikizi zaba nawe urazumva batagira biyiwe nyine, kuko umuntu abyaye afise abiyiwe ntoshobora kubura ukwaramira. Haheze hafi nk'indwi 3 canke n'ukwezi barakumara caramye ari mu kiriri. Hageze babonye rero iyo uruzogi rw'umwana rumaze kuragara, umugabo yarafata ingingo yakati dusohore umuvyeyi. Kera nta by'amarangi byariho, amapambresi by'ubu bagenda guca ari igiti mu ishyamba cy'amababi yoroshe bita igicunshu. Igicunshu dico bahanaguza umwana iyo yitumye, kandi nabyo barabibika ngaho nyene babyita amashanzi. Ibyo umwana yitumye uruyoya babyita amashanzi. Baheza umunsi wo gusohora niho babikuraho, nabone babishira nko mu kigo mu nkondo y'igitoki. Bahamagara umuntu w'umunyokuru akuze w'inararibonye yabikura n'ico gitoki imbere baca bakimugabira abasubira kuza kugica. Bakaca bafata rero umugabo umunsi wo gusohora agafata umuhoro, umukenyezi agafata isuka n'imbuto agahitana inzuzi n'ibiharage n'ibigori byose, akagenda mw'icukiro bateguye akabiteramwo. Amaze kurangiza gutera inzuzi, umugabo yaca agenda guca isobanywa gahumbira. Umugore nawe akagenda agasenya udukwi n'agasuka ku rutugu bagataha. Binjiye mu rugo rero umugabo agasobanya, baca batangura umugirwa wo umwana bakamwa na nyina. Ivyo babirangije baca
baca baterekera inzoga ziri ngaho mu rugo abantu bakanywa hanyuma serugo yabyaye niwe yaca ashikiriza ijambo abashingantahe bari ngaho ati Imana yandeye iteka irampa umwana nimwumva aho umwana aririra ntimuzovuge n'uwo kwande n'uwaje ngaha muri uru rugo hanyuma se amufise bakamwunganira mu ijambo bene wabo bagasubira n'abaryango bandi bagasubira ijambo bakurikiza yari kuhereza inzoga hanyuma bakanywa bakaryoherwa nyene impundu zikavuga. uri radiyo shahu uri radiyo ikiganiro ni ako hambere mwumvise ko turiko turaganira ku bijanye no kwarika canke kwaramira umuvyeyi rero ataronsa ayo mahigwe yo kwaramirwa canke ngo ntabikoregwe ku rugero rushimishije byaramugirira ingaruka mbi haba ku buzima bwiwe ndetse no ku buzima bw'ikibondo yibarutse. Fiacre niyo kindi avuga ko kwitabwaho canke kutitabwaho k'uwo muvyeyi byashobora kuvana n'inshuti canke abagenzi afise. Iyo yabuze umuntu amwaramira rumva ni wabandi bavuga ati yasonzeye mu kiriri yarabuze icarya yarariye urubutiro inkurikizi yaba bifise rumva yaranagwara n'inyongo y'inzara kubera bavuga ati yasonzeye mu kiriri akabura icarya inzara ikamwica rumva uwo yaba afise ngira ngo nk'imiryango mike kuko keshi nabandi abibona iyo umuvyeyi yavyaye ahanini naho abari mu nzara abari bo bose bagenda batwaye ibifungurwa ugiye kumwibarutsa hitano dukoko hitaniki ntupfa kugenda gutyo nyine ku muntu yavyaye byoshika rero nk'uwo muntu bavuga ati ko yariye urubutiro ntiyaba afise inshuti ntiyaba afise bamwitayeho n'abagenzi yaba yasonze mu kiriri inkurikizi zacu izangwara z'inyongo y'inzara kandi ntiyaronka n'ico yose umwana urumva ko zari inkurikizi mbi kugira urubutiro yaba yasonze mu kiriri yabuze icarya. Dusa n'abasozera ikiganiro cacu umukurambere Fiacre niyo kindi avuga ko naho bitameze nkaho hambere umuco canke umugirwa wo kwaramira umuvyeyi n'ubu uracakogwa. Iyo nararibonye aratanga akarorero kaho bitandukaniye. Mu gihe c'ubu nahone kuvuga ngo ni vya kera n'ubu ubyaye afise abamwaramira baramwaramira uwo muco niwigeze ucika n'ubu urahari ego vyoba bitandukanye kuko ubu hari abavyarira mu kizungu ayo mico bakoresha hariya uruguru mu misozi bikaba ataye hari barabikora gusa ico bakora nuko umuvyeyi bamwitaho nk'uko kwa kera nabo batoba bakora nk'ivyo abakera bakora mugabo uwavyaye uwo mugirwa wose barawukora baramwaramira niko bigenda kuko ubu hari kizungu umwana uwo avuka yambara pamperese yambara ariko aho hambere hoho no kugira ngo yambare byaba bigoye bamwambika ngira ngo amaze no gutambuka icyo gihe hari mu kiriri bafata ibintu bavyita ibyahi nyene impuzu bamufatamwo kanobu n'abari vy'ikizungu n'ubu duhuzo bafatamwo umwana bavyita ibyahi iby'impuzu aho hambere nta mpuzu z'abana zari zihari kiretse amaze gukura mukaza kuzirondera na muri iki gihe aho bitandukaniye hoho umuntu aja kuvyara azifise ashira mu mpuzu ya mugore ico gihe impuzu bazirondera ari uko umwana yabonetse. Aho mama kirangukeze aho mama Inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu murahejeje kumva ibitari bike kubijanye n'umugenzo wo kwarika canke kwaramira umuvyeyi inyuma yo kwibaruka. Mwumvise umuvyeyi yaramiwe neza uko byagenda mu buzima bwakurikira ndetse mbere n'utaronse abamuba hafi nawe nyene uko byamugendera. Ni ngaha rero duciye dusozerera ikiganiro ako hambere cyo kuri wa 20 Gitugutu umwaka wa 2022. Nshimire abatumire abakurambere Fiacre
Claude niyo kindi hamwe na Bugenia Gakobwa bamfashije kukiremesha nongera nkengurukira kandi namwe mwese mwari muduteza abiri umangane ninge ko nariko ndabashikiriza kino kiganiro nkaba ndabikebanuye ndabipuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu aho hose muherereye nzikirama muri mu bavyeyi cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere mubiragaragara ako hambere ni kuri iryo jwi ryawe Emmanuel Niyunge ko duciye duhereza ko amakuru mu kirundi yo kuri uyu wa kane genekerezo rya 20 Gitugutu umwaka wa 2022 shimire bagenzanje b'uruganda rwa FPA bamfashije gutorokanya aya makuru nibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma nkengurukire cyane mwebwe mwese mwaduteze yombi Marie Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro ndabikebanuye Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi n'agahwane